Barundikazi, bene wacu dusangiye ugupfa no gukira. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urabaramukije aho muri hose, ubifuriza amahoro, iteka n'itekane mu byo muriko muracamwo vyose. Igihugu cacu kiri mu bihe bitoroshe. Abazi neza kahise ku Burundi baramaze kubona ingene amatora ahungabanya vyinshi mu gihugu, ibikorwa bitari bike bigahagarara, inguvu n'uburyo bw'igihugu bikaja mu matora. Ivyo ntawe vyari kubabaza iyo biba ibizanira ineza Uburundi n'abarundi, ariko ubu siko biri. N'ubu rero amatora yarateguwe, azoba kuri wa 20 Rusama uyu mwaka w'2020. Mu minsi abahiganwa bari bamaze biyamamaza, harabonetsemwo ibitari bike bidahumuriza na gatoyi. Aho abahiganwa bamwe n'abashigikiye bafashe intumbero yo gutyoza abo bahiganwa, bagatukana, bakubahuka amajambo ashize isoni kandi arimwe inzigo y'akazikira, gushikaho birata ko bazokwica uwuzihenda akavuga ko yatsinze atari uwabo. Baranagarukanye za ndyane zifatiye ku moko, arizo zazingamitse Uburundi imyaka n'iyindi. Zimwe amasezerano yarusha yari yaje gutorera umuti, ariko abajejwe igihugu bakayazika ntagire icamara. None bagomba babigarukane dusubire kugwa mu kaga. Ubwicanyi bwabaye ndanse. Abantu bapfuye muri iyi minsi kubera ivyo amatora ntibaharugwa. Agateka kazina muntu nikakigira ikibanza. Abajejwe intwaro y'igihugu, abajejwe ubutungane, umutekano, indero n'ibindi vyerekeye ubuzima bw'igihugu barataye imirimo yabo bigira mu vy'amatora. Kandi kibabaje nuko benshi muri bo bafise uruhara runini mu konona. Barundikazi, iyi nzira si nziza. Uwo wese yifuza Uburundi buhire arakwiye kuyiyamiriza. Dufadikanye dusaba abo bashinga ntahe n'abapfasoni bose bariko barahiganwa mu matora bafata ingingo yo kugwanira amahoro n'umutekano imbere y'ibindi vyose. Mushinga ntahe mupfasoni, nube maso, izina ryawe ntirize ryandikwe mu batembagaje igihugu ngo nuko washaka kuba umukuru w'igihugu canke guserukira abandi. Abanyagihugu bazokuyoboka, bakugume inyuma, bagutore basubire nibabona ingene ubababaye. Bahimirize rero kwitwara runtu, gusonera abo muhiganwa, kwirinda kubasotora no kubatyoza. Umwe wese ahaherereye ahagararira amahoro n'umutekano vyo mushinge w'iterambere rirama. Gwaruka bana b'u Burundi, uwo mwanya ni gwanyu. Ntimujane nyabahururu ngo mushigikire ico mutatohoje ngo mwumve intumbero yacu. Ntimuguze kazoza kanyu utuyoga n'akanoti, ejo buzoca ntimumenye iyo vyaciye. Gwanira igihugu, mushira imbere neza amahoro n'ubumwe mu Burundi. Abarundi ntibakame ku nzira bahunguka mubifisemwo uruhara. Mama mwibuka ko Burundi bubahanze amaso, ko buzotunga bugatunganirwa ari uko mubishatse kandi mukabigwanira. Ndabifurije amahoro n'umugisha, iteka nitekane, mutere imbere nk'umuzinga. Bakenyezi, bavyeyi, bigeme, bibondo, reka twibukanye ko natwebwe ivy'igihugu tubijejwe. Ntiturera amaboko ngo reka turabe iyo bija. Uburundi burageramiwe. Ingo duhaguruke ntitukabe basinda bibazwa. Mu vy'ukuri amatora ateguwe neza niyo nzira yonyene yo gushimangira intwaro rusangi n'uburongozi bwiza, mu nzira yo gushingira imizi iterambere rirama. Yamara rero nkuko twagiye turabibona, akenshi amatora yarakweza indyane n'iseswa ry'amaraso mu Burundi. Barundikazi mwese, ingo dukenyereze igume, duhagararire Burundi, duhimiriza abacu n'ababanyi kwirinda ingwano n'ubwicanyi. Inyungu za politike n'ivyitwazo vy'ubwoko ntibigahonyange ineza y'igihugu cacu n'iyabo twibarutse. Harya ubona ingwano itangura, ntumenye iyiherera, ntumenye icihitana. Kuri twebwe abavyeyi, isesa ry'amaraso mu Burundi ridukora mu nda twese. Hapfa abacu canke abagenzi bacu, hose nyene tukarira. Hica nabo twibarutse tukarira n'ibitetegwe.
erega kuvyara umwicanyi nta gateka karimwo namba. Ingo bavukanye dufadikanye dutera kamo umwe wese ahashika, Uburundi ntibusubire kugwa mu isanganya tubona. Murundi wese ahuri aka kamo nakawe, nturindire ko bakurarika, hagararira amahoro n'umutekano by'igihugu cawe. Aya matora Uburundi burimwo ntabayo guhonya abo mudahuje, abe nyabuna ayo gutorera ineza isumbirije yoteza imbere igihugu cacu na beneco. Ingo dufatanye dutera kamo baramutswe Burundi uyu munsi, bibuka amabanga bajejwe n'izina bazosiga ejo, aho ibintu bizohindukirira bagahereza intahe abandi. Namwe banye n'icubahiro muri ku ntebe, turabasabye dushimitse mushira imbere ineza y'abarundi murongoye. Ubuzima n'umutekano w'abarundi bikwiye kubahagarika umutima, kandi bikabonekera mu bikorwa mukora n'ingingo mufata. Biragaragara ko aya matora atarakwiye kuba yaratunganijwe iki gihe. Muravye ingene ivy'agateka kazina muntu vyifashe, mukaraba n'ingene umutekano n'ubuzima by'igihugu muri rusangi bimeze. Noneho hongeyemo n'iciza ca coronavirus cisasiye inganda mw'isi yose, kikaba carashitse no mu Burundi, ibintu vyarushirijeho kugora. Ubu rero aho ibintu bigeze, nimukora ibishoboka vyose amahoro atsinde igikenye. Abacungera umutekano bahaguruke kandi bakorera igihugu, ntibakorera imigambwe canke ubwoko. Kandi abarundi baja mu matora no mu yandi materaniro bibutswe ingendo runtu, bongere bibutswe ko umugera wa coronavirus uri mu gihugu ko wica, kandi aho ushitse bitoroha kuhagarika. Abararika kwikingira uwo mugera ntibasubire guteba, nibakwira igihugu cose. Abarundi ntibagatikire tubona. Tabara Uburundi, muzoba mwitabaye na mwebwe kandi mutabaye n'abanyu. Barundi kazi, kw'izina ry'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, nkundira ndangize nsubira kubaremesha mwese mugira amahoro iwanyu no mu banyu. Imana irinde Uburundi n'abarundi, mugira iteka n'itekane. Murakoze. Marie Louise Baricako, ndongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.